tubashimire mwese mukomeje gukurikirana Dunda Entertainment umunsi ku munsi. Uno munsi tubafitiye iki? Uno munsi tubafitiye intambuko zine zishobora kukuyobora mu buzima. Intambuko zine zishobora kukuyobora mu buzima. Icambere tutiriwe turateba, icambere hariho ukwiyumvira, mu gifaransa bavuga la pensée, ukwiyumvira. Ibi vyose mwagiye mubona abantu bagiye bashikako, cane cane abazungu, murabona imiduga, indege, internet, murabona amamashini, ordinateur, murabona aba engineer bagenda bubaka ibiraro, cane cane ibiraro bica hejuru y'ibindi, bakubaka iminara miremire, bakubaka n'ibindi bintu tudashobora kubona, cane cane internet, bakubaka ibi vya wifi, vya wifi, ba Elon Musk nabo bakubaka za Starlink, abandi bakubaka ibigendajuru. Ibi vyose bivahe? Ibi vyose biva ku kwiyumvira, ico bita la pensée. La pensée rero indani iba ikuvyemwo ibintu vyinshi. Hariho pensée yo kwiyumvira, kwiyumvira ibintu bisanzwe, na pensée psychologique, pensée y'ibintu vyimbitse biba biva mu bwenge. Arico gituma bakubwira ibikorwa mvabwenge. Bakubwiye yuko imodokari izi tubona ziriko ziragendagenda mu mabarabara ari ibikorwa mvabwenge, ntiwona bitahura. Ubu ubuhinga tugezeho nuko imodoka ishobora kugenda ikoresheje imishwarara y'izuba, ariyo bita plaque solaire, canke imodokari ikagenda ikoresheje bateri bayisharije. Muga kare imbere yaho siko vyari bimeze, ariko imodoka z'iki kinjana ca 19 zari imodoka zikoreshwa n'amazutu canke zigakoreshwa n'igitoro. Ariko muri iki kinjana ca 21 imodokari ziriko zikoresha umuyagankuba, barasharija hanyuma bakagenda. Co kimwe n'amakinga, amamoto n'ibindi bintu bikoresha umuyagankuba babanje gusharija nk'amaradiyo n'ibindi. Murumva yuko ibi bintu bikorwa bifashishije ukwiyumvira k'ubuzima, ukwiyumvira k'umutwe wa muntu. Ico ni icambere. Hanyuma ikigira kabiri, hariho ikintu bita pratique. Pratique. Iyi pratique rero ikaba iri kumwe n'ico bita théorie. Mu Burundi bw'iwacu canke muri Afrika dukunze kwiga icitwa théorie. Nimba bakwigishije gukoresha amamashini canke bakakwigisha langue, ururimi, icongereza, igifaransa, canke bakakwigisha kwandika, ni ikintu bita théorie. Théorie rero iyo umunyeshure avuye kw'ishuri, yaba yize kaminuza canke yize primaire canke yize secondaire canke akiga master canke akiga ikindi. Dufate nk'akarorero kuwize icongereza. Iyo wize icongereza uvuye kw'ishuri, ushobora kuba ukivuga neza 100% canke 70% kuduga. Ariko nka twebwe mu Burundi murazi ko mu mihana iwacu dusanzwe tuvuga ikirundi. Ugaca uduga ruguru, wabaye umushomeri, wasubiye kuja kuvuga ikirundi. Mu mwaka umwe gusa ca congereza kirashobora kugenda. Ariko iyo wakiriye rwa rurimi ugaca utangura kurukoresha ukaruvuga, ahubwo aho gusubira inyuma ruraduga. Niki rero tukubwira pratique. Iyo wize kunyonga imodokari ntuyinyonge, urayibagirwa. Iyo wize gukoresha imashini ntuyikoreshe, urayibagirwa. Iyo wize gukina umupira ntuwukine, urawibagirwa.
iyo wize kuvuza ingoma ntuyivuze urayibagirwa. Iyo wize gusoma no kwandika birahera byose mu gihe utabikoresha. Iki rero cya kabiri cyitwa pratique nicyo kintu hanze bakoresha. Nk'ubu bararungika abana kwiga icyo bita geology. Iyo geology ni kwiga iby'ubutare n'agataka, kwiga isi muri rusange. Iyo umuntu arungitswe kwiga hanze akiga geology ntagaruke mu Burundi ngo atangure gusesangura ivyerekeranye n'ubutare n'agataka, ibyo byose aravyibagirwa. Ariko hanze ntibashobora kuvyibagirwa na gatoya. Hanze bigenda gute? Hanze iyo babigishije amamashine vya bindi bita technology, nino mu Burundi barigisha gukora imiduga, bakigisha amamashini, ibintu vya technology. Ariko iyo uhejeje amashuri birangira utabikoze. Mu gihe utabikoze ni hahandi wisanga wagiye kudandaza amasambusa mw'ibarabara. Ariko iyo wagize icyitwa pratique ni kwakira ibyo wize ukabikora, ukabibamwo, ukabikora. Rero iyo pratique iraheza ikagufasha kugira icyo bita professionalisme. Iyo professionalisme iri mu kwakira ikintu kimwe ukora, ukagikora, ukongera ukagikora kandi kikaja mu mutwe hamwe uhora ukivuga nka Mwaramutse Mariya. Icya gatatu habaho icyitwa le résultat, umusaruro w'icuba wakoze. Mu Gifaransa bavuga yuko le résultat donne la récolte selon la pratique. Mu byo wize, nk'ubu nimba wize kuvuga Icyongereza, uragenda ukagiplatika ukagishira mu ngiro. Umuntu azi kuvuga Icyongereza asimurira abandi. Rero warize Icyongereza, genda ucige hanyuma utangure kugikora, arico bita pratique. Inyuma yo kugikora ubona umusaruro wacu. Ni iki bavuga cya gatatu, le résultat. Hanyuma cya kane ni icyo twita succès. Succès kuko mu Gifaransa bavuga yuko succès c'est une couverture de la réussite. Abanyeshuri benshi ku mashuri tumenya yuko imisi yose umwaka uheze hari ababa bahijije amashuri yabo. Iba ari réussite. Réussite mu ishuri ibitandukanye nico bita succès. Kubera succès ni ya réussite, no kuvuga wamenye, wize, wamenye, utwaye urupapuro rw'umutsindo. Urwo rupapuro rw'umutsindo nyene urujanye muhira ukaruryamika, yari réussite wamenye. Ariko wamenye ntibikwiye, uca wakira ivyo wamenye ukagenda ukabikoresha. Umaze kubikoresha nivyo bita succès. Succès ni kuba waragize icyo ushikako hanyuma ukakibyaza umusaruro, nicyo bita succès. Iyo umuntu yagize amasuccès rero aba yakiriye bya bindi vyatuma aronka, ni nko kuronka impano. Impano yijanye muhira ukayiryamika nta kintu na kimwe ikumarira. Mugabo wakiriye ya mpano ukayikoresha, iraheze kakuviramwo ico bita succès. Succès. Abantu rero benshi ntibakunda gushika kuri succès kubera iki? Baragize réussite, baragize ico biga, bararose imitsindo yabo barayishikana muhira, ariko kubera babaye abashomeri vya bindi vyose baronka vyarahomvye. Ku buryo icitwa réussite ntibigeze bakigerako ngo bakidugane bagere kuri succès. Rero turatumirira urwaruka rwose kuva kuri réussite kugera kuri succès. Kuko hagati ya succès na réussite haba hari imanga nini cyane. Iyo manga nini urwaruka rutiteze kuyizibira ngo ruve muri réussite rugende muri succès, ruve mu byo baharaniye imyaka 10 canke 20 ningahe ugaharanira. Wiyumvire nawe guharanira kwiga, ukiga kuva muri crèche ukagenda muri maternelle, ukava muri maternelle ukagenda muri primaire, ukava muri primaire ukaja muri fondamentale, ukava muri fondamentale ukaja muri post fondamentale, ukava muri post fondamentale ukaja muri baccalauréat,
uvuye muri baccalaureat ukaja muri master, uvuye muri master ukaja muri doctora, hanyuma ugasohoka uri umudogiteri, wagera muhira ntugire ico bita succès, nta kintu na kimwe uzoba wamaze muri iyo myaka 20, 30. Ucuva usumbwa n'umurimyi yarimye akimbura akadandaza akubaka amazu. Ariyo mpamvu muzobona abashomeri benshi bize amashure nta kintu na kimwe kindi baba bafise atari iyo mpamyabushobozi baba barose. Iyo nayo iba yabaye réussite. Ni réussite y'ivyo uba wagize. Ivyo uba wize uba warabitoye, uba wagize ico bita réussite. Ariko kubera yamanga iri hagati ya succès na réussite utayiramplishije ngo ushiremwo inguvu ngo werekane ubwenge wize, birangira ubaye umushomeri udashobora no kwambara n'ikirato ngo kigufate. Kubera iki? Kubera réussite wagize ntiwigeze uyihindura ngo uyigire succès. Urwaruka rero rw'iki gihe ntiruzogera muri 2040 ngo ruzamuke rugere muri 2060 mu gihe rutohera ubunyene ngo réussite rugize uno mwaka ruyivyaza umusaruro canke ruyibagarire kugera ico gihe. Rero mu kurangiza twariko tubabwira intambwe zine zishobora kukuyobora kugera mu buzima bwiza, ubuzima abantu bose bipfuza. Mwari kumwe rero na Ndikuriyo Melance kuri Dunda Entertainment. Kaze kandi kuri Dunda Entertainment. Dunda Entertainment muyikurikirana kuwa kabiri, kuwa kane no kuwa gatandatu igihe cy'isaha 9 video ibisohotse kuri YouTube. Murakoze, mwari kumwe na Ndikuriyo Melance.